tugene muri yobu igice cumi na kane Job 14 14 usome kuva ku murongo, usome umurongo w'indwi gusa verset 7. Job 14 verset 7 katwigine bikomeye. kuko hariho ivyizigiro vy'igiti iyo giciwe yuko kizokongera kunaga. Haleluya. kandi imivyaro yaco ko itazobura. Imivyaro yacu nzogira iki? Ngo kuko hariho ivyizigiro. Vuga uti ivyizigiro. Hariho ivyizigiro iyo igiti kigira gute? Giciwe ko azoba iki? Ko kizonaga. Haleluya. Inamaze kubona igiti cyaciwe. Abatawuneri ntimurabona igiti baciye. Ngo igiti giciwe hariho ivyizigiro ko kizogira gute? Kizonaga. Ngo kandi kizogira ngo imivyaro, kizoproduza imivyaro, sivyo? Gatubone rero ngene ico giti giciwe gishobora kugira ivyizigiro. Murongo w'umunani. Murongo w'umunani. naho umuzi waco usazira mwivu. Naho umuzi waco usazira mwivu. n'igishitsi caco kigahera mu kuzimu. Hari ibintu bibiri. Batubwiye ibintu bibiri. Iki? Umuzi hamwe n'iki? N'igishitsi. Igishitsi. Vuga uti igishitsi. Igishitsi mu gifaransa ni iki? Ton. Iyo baciye igiti kijya ubona giciriye hasi atamashami kigira, kijya n'igishitsi. Muri Bibiliya Kinyarwanda aho handitse ivu handitse ubutaka. Rero igihe kuma wumva mvuga ngo mwivu, mwumve abanyarwanda mwumve ko niko navuga mu butaka. Murongo w'umunani rero bavuga ngo naho umuzi wosazira hehe? Mwivu. Kweli ko vuga ngo usazira mwivu. Urashobora gusazira handi. Gusaza no kuvuga urashobora kumara igihe kinini, ariko igihe cyose umuzi uri mwivu naho saza haracari ivyizigiro. Haleluya. Fata igiti ukirandure. Umuzi ugumurereta ngaha ukizirikire hejuru. Iyo mizi nta vyizigiro gifise. Ico giti niba caciwe ntikizova cizeye ko kizoronka imivyaro, kizosura kubaho kwera imizi yagize gute? Irahandi hatari mwivu. Bisigura ko mwivu hari ubutunzi, hari ubuzima buri mwivu bushobora gutuma ico giti kibaho. Ariko bavuze gute ngaho? Murongo w'umunani. Naho imizi, uwo muzi wagira gute? Abavuze muzi muri singulier. Naho muzi wosazira mwivu, kandi cyangwa ico giti kigira gute? Kigapfira hehe? Kigapfira hehe? Mu kuzimu cyangwa muri poussière cyangwa mu ivu nyene. Amen ishimwe. Nimande bazi yuko igiti kigaburirwa n'iki? N'imizi. Nimande babizi. Uvomereye igiti uvomera he? Ugiye kuvomera amashami n'uvomera imizi bigana gute? Kiruma, sivyo? Ufashe igiti ukimba ugakikuza ugakimizi kigira gute? Kiruma. Kwera iki? Ubuzima buca mu muzi. Haleluya. Nuba yuko hari ubuzima ushobora kuronka buciye mu kintu citwa umuzi. Twese turafise umuzi no munsi. Haleluya. Hari umuzi nashaka kwazi gushira icyo umuzi. Umuzi nisigura ni shusho y'iki? Y'amasengesho. Umuzi ubera ahantu hihishije. Umuzi ubera ahantu mwibanga. Haleluya. Matayo 6:6 havuga ngo niwasenga ugende hehe? Ugende ku isoko. Ugende hehe? Kuri etage hejuru. Ugende mu cyumba niwibagire kugara. Ugane n'urufunguruzo. Haleluya. Urufunguruzo chambre bavuga ugara si chambre impome zine. Yesu akavuga yuko amasengesho akwiye kubera ahantu hawe n'Imana. Ahantu hishije, ahantu batabona, ahantu hawe wenyene. Nivyo ushobora gusengera n'abandi mu ishengero, ariko ari ubuzima ukwiye kugira wewe n'Imana gusa. Jambo ry'Imana avuga ngo nduzogende kubwira Imana ahantu hishije, ngo Imana ibona dans le secret. Imana ibona hishije izoguhezagira ku mugaragaro. Haleluya.
umunsi Imana yakwishuye abantu bose bazotangara ngo byabaye gute, byagenze gute. Ufise amashance, ufise uguhishurirwa. Haleluya. Iyo wayishuriwe ugenda ahantu hishije, Imana akunda gose ibintu bibera ahantu hishije. Imana ishimwe. Nico gituma igiti naco sa neza, naco kinini, kigira amashami, kigira imivyamwa, ariko ubuzima haniniya buhagaze mu mizi. Mu mizi niyo nigaburira igiti. Rero ngaha uno munsi ukitono nagize iki, navuze ngo izambu y'amasengesho, ariko ungira mvuge umuzi w'amasengesho. Haleluya. Nganabereke yuko ari imizi yashaje igasazira mu ivu. Ivu uravye Matayo 13 barakora gusigurira imbuto zagiye ziragwa mu ivu itandukanye. Hari zaguye ku rutare, hari zaguye mu ivu y'amahwa, ariko hari zaguye mu ivu ryiza zikagira ivyama. Rero ivu yayigeranya n'ubuzima bw'agakiza. Nubwo worambigwa, nubwo vyokwanka, nubwo yosaza, umuzi wawe ugasaza, nubwo amasezerano yawe yoteba, igikuru bwa mbere umuzi ugume mwivu, ugume muri Yesu. Hari indirimbo ngo nimba uri muri Yesu gumamo. Nibwo mwavyumva. Nimba muri Yesu nuveyo, kuko ivyizigiro biri muri Yesu gusa. Ndababazwa n'abantu babona vyanse bakavuga ati nta kundi bivuyemo, nta kundi asuye mu busambanyi, nta kundi asuye mu beshi, nta kundi asuye muri fraude. Ndabwiye nti nimba urashiseyo nuveyo. Mu gitondo nasigiye abantu turangije, nimba utarakizwa nuve ngaha utaravye umukozi w'Imana, kuko vyo nakubwira vyose biba aplike waramaze kwakira Yesu mu buzima bwawe. Nimba uri muri Yesu rero gumamwo. Imana ishimwe. Ayo ndakwereke yuko kugumamwo bidakwiye. Ku murongo 8 batweretse yuko ngo umuzi urashobora gusazira mu ivu cyangwa mu gitaka. Mu Kinyarwanda ni gitaka, ivu, sivyo? Urashobora gusazira mu gitaka cyangwa mu ivu. N'igishitsi kirashobora apana gusaza gusa, gupfira mu kuzimu cyangwa mu ivu ubutaka. Ndashaka bereke yuko kuguma mu butaka cyangwa mu ivu cyangwa mu kuzimu naho copfirayo ntibikwiye. Vuga ntibikwiye. Urashobora kuba uri muri Yesu, urashobora kuba usenga, ariko ugasanga ugumye uri gishitsi. Nabwiye igishitsi cyarico, igishitsi ni igiti kiri ngaho ubona atabuzima bifise, nta mashami kigira, nta vyama kigira. Hari abantu bajya abantu bose muzi bakomeye, abakozi b'Imana bose Imana ashize hejuru, barigeze kuba ibishitsi. Barigeze kuba ibishitsi. Aho umuntu kiravye unuti urarengana, aco kimaze. Haleluya. Nuwanke kuba igishitsi. Muri kano kanya ushobora kuba igishitsi mu vyo urimo. Urahantu wakati ntacumaze, ntatekimwo, nta vyamwa, ivyo ukora vyose ntibitera imbere, vyose vyayangaye, nta na kimwe kigenda. Abakizwa bavuga ngo nta kigenda kubera iki? Nibishitsi. Ndibuka mu 2008 umukozi w'Imana yari hafi yanje, araza tuko turavuga ivy'ubuzima bya ministère, arandaba arambwira ngo tu sais quoi, ta vie n'est pas glorieuse. Ubuzima bwawe nta bwiza bw'Imana burimo. Ndamubaza none ni gitutsi cyangwa ni compliment? Ajambwira ngo ngo ntacyo, ngo nta bwiza bw'Imana burimo, kazima kunda Yesu. Niko yambwiye. Kubera iki? Naine ikigongwe. Naine ikigongwe, nangwa ni mu ngorane, bikananira kuriha loyer, bikanga byose, bigahagarara. Bushiraho ndanigo kuriha loyer yahomba. Ndagenda kurara ku biro, ntareko kabari yomba. Nje gituma kugira uhagaciro igishitsi bisabwira amaso y'impwemu, bisabwira amaso y'umwuka. Kimwe mu bintu nubahira umufasha wanje nuko yanyemeye ndi gishitsi. Yanyemeye, yavuze ngo ndavyemeye ndi gishitsi, ntafise nahomba, ndarakubiro ata salon mfise, ata gitanda mfise. Kubera iki? Yarabona umuzi, yarabona ubuzima. Umuntu abona mu mwanya arabona ati hariho ivyizigiro. Haleluya. Hariho ivyizigiro. Amen. Abantu barambwira ati kaya kantu kagwaye sida. Nahise 62 kilo, uno musi mfise 83 kilo, yampaye 20 kilo.
arwaye sida nta buzima gafise n'igishitsi. Ariko igishitsi naberekanye n'igishitsi gishobora kugira iki imivyaro, gishobora gutotahara, gishobora kugira ivyamwa, kikaba igiti n'abantu bakakiraba, n'abana bagatera amabuye. Nta mwana uzobona kwibarawe ko atera igishitsi, bishoboka. Igishitsi bagitera, igishitsi bakirandura kikava mu nzira bakagira ibintu vyiza. Kwa nta buzima gifise, kirabishe no kuraba. Nta muntu agaragira serifiro n'igishitsi. Ariko palmier uragera ikintu gisa neza gitotahaye verdure kiraryoje gira n'umufiance mu gifata ifoto. Hari couple urabona iyo igishitsi kiri hagati. Aisha mwabo. Igishitsi kirabishe kuraba. Igishitsi kirateye ikigongwe. Ubwo ngo kirandura kikaba mu nzira kikora iki ngaho. Ariko hari ibanga, vuga uti hari ibanga. Hariho ibanga ryanyegejwe abisi batazi, ariko bamenye Yesu. Haleluya. Iryo banga ni murongo w'9 verset 9. Soma. Ariko iyo cyumvise amazi gica kinaga kigashamika nk'igiti kikiri gito. Apana gikuze gusa, kikiri gito, gifise ubuzima, gifise energy. Kwereke cyumvise iki? Bandi bakurika inyigisho amazi y'imbuto. Nayigishise kera kandi ngaha. Amazi y'imbuto mwana yibagiye. Ana musha mu archive. Agira mabisubiramo. Cyo naho ndazigarukana ku wa mbere. Amazi y'imbuto yari inyigisho yerekana ubushobozi buri mu mazi. Nasiguye amazi cyasigura. Amazi si liquide. Amazi agizwe n'iki? Molekile zingahe? Zibiri. Hariho hydrogene na oxygene, sivyo? Hydrogene zibiri na oxygene bisigura iki? Oxygene bisigura naho yakuje bisigura ukwizera. Hydrogene bisigura amashimwe. Haleluya. Namaze imyaka myinshi bazimana kubera iki nsenga imisi yose kuva ku munsi wa mbere kuva no premier gushaka 30 ndasenga mvyuka saa 10 ariko nta buzima. Kubera iki? Nari mbuze amazi, nari mbuze ukwizera. Ushaka kwimbara ngo ni gute umuntu yosenga atizera? Umuntu asenga atizera namukubwire, n'umuntu asenga atanezerewe, atiteze, ashabura Imana, atatira Imana. Ntibirabashikira? Hari amasengesho ahagaze ku bwoba. Nk'ubu ashaka kumva ngo hagira habe ikintu mu gihugu, mugaca musenga kubera ubwoba, apana ukwizera, sivyo? Mugasenga kubera ubwoba, apana ukwizera. Urashobora kubona ku kazi aho ukora bagira bagukure, bakora kurenganya, ugashaka gusenga kubera ubwoba, apana kubera ukwizera, sivyo? Umuntu asenga afise ukwizera, n'umuntu atarambirwa, adacika intege n'ivyo yumva. Muragiye mu cyumba cy'amasengesho, murasengeye igihugu, murasengeye ishengero, murasengeye ministeri cyangwa entreprise, murasohotse hanze, mufite amakuru ya aguca intege, amakuru akwereka yuko ibyo bintu bidashoboka. Kwa kwizera umaze amasatani imbere y'Imana, byose biraheze. Kubera iki? Habuze ukwizera. Amasengesho yo kwizera n'amasengesho witeze ivyo Imana ikora kandi kubikora uko ishatse. Imana ishimwe. Hariho amasengesho ugize ukwizera hakaba n'amashimwe. Iyo usenga n'amashimwe, amashimwe yirukana ukwidodomba. Amen. Icyo ndababwira kubera iki? Kubera nayigeze kumara imyaka senga imisi yose nidodomba imisi yose. Ndabisubiremo. Narasenze imisi yose nidodomba imisi yose. Bisigura yuko amasengesho yose nasenga narayonona. Yarabuze iki? Yarabuze amazi. Igihe cyose widodomba, aho twari kuri mu gitondo nabwiye ni kwidodomba uciye inzira aho Satani aca. Satani amarondera umyidodombo yawe kugira ashobore kwinjira. Kino giti rero ngo cegereye amazi. Mu Fransa bavuze ngo à l'approche de l'eau. Amasengesho yawe mbega aregereye amazi, mbega arakora ku mazi. Imana ishimwe. Murazi ko mu bugaragwa muri desert, mu butayu, hari ahantu usanga
hari ubutayu ugasanga ari ibiti by'isederi. Amasederi maze kuyabona, ukiyumvira none isederi amazi yakurahe? Hari umuntu yasiguriye ati amasederi asiya imizi miremire, aragenda kure akaja kurondera amazi. Imana ishimwe. Akarona amazi, ko amazi n'ubuzima. Imana ishimwe. Amasengesho yawe nimba atarimwo amashimwe, atari mu kwizera, urashobora gusanga ubuzima bwawe bugumye ari igishitsi. Igishitsi nuko hamwe usanga ibintu bitagenda, vyose vyugaye, ha mu mwuka, mu mpemu, cyangwa ibintu bigaragara. Ari umurongo w'icenda rero, yawusoma umurongo w'icenda. Twumvise yuko umuzi n'amasengesho, siko? Ivu n'agakiza, umuntu atakuba yarakijijwe. Cya gatatu n'amazi. Amazi niyo atanga ubuzima. Twumvise yuko ubuzima bw'umuntu adasenga. Umuntu adasenga, haleluya, arashobora ati ndakijijwe bwa nzisenga. Nayivuze kandi n'ubundi ngenda bisubiremo. Murazi ko abantu bakijijwe bashobora kuba bakijijwe badasenga. Ahantu uvuga ni mbwira umuntu ndashaka ngibaza abantu bakijijwe ngaha badasenga nuno muzi atasenze. Ndazi ko mutozuza amaboko, ariko ndazi ko muhari. Murahari kubera bisaba guhishurirwa no kumenya yuko ukwiye gusenga nk'ubuzima, apana gira uronke ivyo ushaka, ariko gira imigenderanire n'Imana, ndiho agume mu buzima bwawe. Imana ishimwe. Kuko amasengesho nibwo buzima. Haleluya. Umuntu asenga imisi yose, namavuga ni nanda muhora mu bibazo singira sitamubwira ikigongwe. Hari umugabo yagize kumbwira abonyene nababwiye yuko yambwira ngo ubuzima bwawe ntiburi glorious. Hari undi yabwiye mutama wanje, muvyeyi wanje. Muvyeyi wanje akavuga ati uyu muhungu niyumva yigishije gusenga gusa ntashazovamwo, nta bindi abona gusa ngo Imana yamuhamagaye ntashazovamwo. Kubera iki? Kubera atama diploma afise. Uwo mugenzi wanje umukozi w'Imana yarakuze, abwira umuvyeyi wanje ati ndakubwire abo Imana yo guha kuramba, uno muhungu kuravuga ko asenga, ko yubaha Imana, nazoguma ari igishitsi. Ntiyavuze igishitsi mugaye ubwenge, ntazoguma gutyo, kuko hari ubuzima buteza kuza iyo uhagaze neza muri Yesu. Haleluya. Iyo wamaze kwegera amazi, hari ubuzima butogeza kugarukuza muri wewe. Vuga uti hari ubuzima, hari ubuzima buteza kuza. Haleluya. Amasengesho abantu ntibaravyumva neza. Abantu benshi bibaza ngo amasengesho ngo nugusenga gusa kubera iki? Kugira uhezagirwe. Hari umuntu nababwiye muri ya mbere yuko hari wavuze ngo negeze kwigisha muri kanguka yuko Yesu ntiyazanye amakado, siko? Ntiyaje kuduha imigisha, ariko yaje kuduha ubugingo, yaje kuduha ubuzima budashira, yaje kuduha kugira ubugingo busagutse, kandi yaje gusambura ibikorwa vy'umwansi ari we Satani. Haleluya. Hari n'umurongo nshaka dusome muri Yeremiya igice cya 17. Jeremiya chapitre 17 murongo w'indwi. Imbere yuko hasoma Yeremiya 17, imbere yuko hasoma hariho ikigereranyo ngunda gutanga, nagitangaza cyane kuva nkitangura niko navuga amasengesho. Ndagereranya umuntu umukristo ndamugereranya na telefone mobile, sivyo? Abantu benshi kama bafite telefone mobile. Telefone zanyu nimba ziko zirakora, nuko mwazishiza ahantu hitwa gute? Kuri charge, sivyo? Telefone imaze iminsi 3, 4, 5 kuri charge, bigenda gute? Battery lazima, maze kuzima bigenda gute? Irazima yose, nta buzima usogira. Maka usuye kuyisharja. Telefone umukristo ndamugereranya na telefone. Hanyuma bateri ndayigereranya n'impwemu yawe, esprit yawe. Umuka wawe ni nka battery, sivyo? Battery yawe rero ikeneye kuba charge. Nakunda umugenzi twaba dusengana mu Kabondo kera, agiye gusenga ngo ngiye kuri charge. Nakunda ukana ngiye kuri charge. Charge niko yuko ugiye gufatanya impwemu yawe n'impwemu y'Imana. Amen. Niko yuko impwemu y'Imana ni uyamuyaga nkuba cyangwa amashanyarazi, electricity. Ari ubushobozi uronka wowe udashobora kwiha, ariko ubuhabwa nande na mpwemu yera mu masengesho. Amen. Bisigura rero yuko telefone idabashaje iguma ikwirakora. Ari muzi ko nawe da telefone ikwirakora. Tusandaje gumanuka.
nukuvuga yuko hariho abafite amatelefone mu mpamvu zabo ziri kuri rouge kageze kuri amwe kumubwira ati attention keretse gushaja geze 20% 10% iyo wanjerekana pourcentage ashobora kuri 5 2 naho witaba ishagera gute kizima kwera iki nta nguvu zirimo nambwira abantu mu gitondo ni muba abakristo abipe bimwemo abipe n'abantu babipa imana babita ba matuvu bavyumva gubipa nabisiguye gubipa no kwajya ufite amanite makeyo uhamagara umuntu ataritabuka cukupa kugira ngo telefone hari amasengesho yo mu mashuka tuyavemo amasengesho avuga ati Mana wakoze ku munsi wose ukacuryama tuyavemo ariko ugira amasengesho avuga ati Mana ndaje imbere yawe kuguha ikimazi kizima igitambo kizima Abaroma 12:1 ngo mutange iki imibiri yanyu nk'ibimazi apana bipfuye. Haleluya. Kweki yabwira ngo bimazi yagereranya abaherezi abana ba Israeli batanga ibimazi batanga ibitungwa. Ibyo bitungwa rero byateza kuba biviza ubuzima, ariko uzanye ibitungwa bipfuye abaherezi cyangwa abatamvyi ntibavyakira. Kubera iki? Kubera Imana ishaka ikintu kizima. Haleluya. Igihe cyose wanka byase kusenga umenye yuko ari kimazi ugiye gutanga. Imana ishimwe. Afana bango no je ngo nibikunda ngo nimunege nk'ebyanze ko nsenga. Vyuka. Umwe gusa navuze amen. Navuze ni vyuka. Tuvyuke dusenge. Haleluya. Tuvyuke dusenge. Tujye imbere y'Imana. Ariko igikuru nababwiye ni gusenga gusa, ariko ningene usenga. Kadusome rero ivy'igiti nyene Yeremiya wahagiye 17:7. Arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. Ngo arahiriwe umuntu yizigira Uhoraho, Uhoraho akaba ivyizigiro vyiwe. 8. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Haleluya. Gitewe hehe? Iruhande y'amazi. Nabwiye amazi ni ubuzima, amazi ni ukwizera n'amashimwe, kiri hafi y'amazi. Gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi. Byose bivuga ngo iruhande y'uruzi. Kitumva izuba iyo ryatse. Nicumva izuba iyo ryatse. Ariko kikamana itoto. Nikizorinda kwiganyira mu mwaka w'uruzuba. Haleluya. Kandi nikizokwigera kireka kwama. Siko mukoro mavyumva. Iyo mubonye igiti amababi asa n'umuhondo, asa na jaune. Kera nkiri umwana narinzi ngo asa na jaune kwera izuba ryakubiseko. Ariko ngo sukwera izuba ryakubiseko. Ni kwera hari kibazo cyabaye mu mizi. Nicyo gituma naho ari izuba imizi uyivomera, igito ivomera imizi karonka amazi akwiye. Nihajya muci asamagazo muhira iyo muci mu kwindwi mu kumunani hari abantu badepansa amafaranga bakavomera numenya nuko bari muci. Murabyumva? Ngico giti ngo nikimenya ko haje uruzuba cyangwa rutaje. Uruzuba rwaje ariko ubuzima burabandanya. Ikibazo cyaje ariko urakomeza. Nubwo agwaye inkurumbi urashobora kubabara ariko kwera uri mu mazi. Haleluya. Uri hafi y'amazi hari ubuzima. Ntibikubuza gukorera Imana, ntibikubuza gushima, ntibikubuza gusenga, ntibikubuza gukora ibyo wahamagariwe gukora. Kubera iki? Kubera uhagaze neza. Haleluya. Ibibazo biraza ntibizoguca intege kubera ufise ubuzima muri wewe. Igiti cyuma kubera atabuzima buhari mu mizi. Bega amasengesho yawe arimo ubuzima. Nimba ibibazo bituma ucuheba gusenga, hari kibazo na wewe n'ubuzima bwawe bw'amasengesho. Nashaka rero amasengesho uno munsi ibintu bituma uno munsi udashobora gusenga bihagarare. Ibyazivye byuguruke. Hari ibintu shawe ko biri bushe ariko bede bushe. Surisome neza 9 niho mubise neza 9 plutôt. Kuko azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Azoba nk'igiti gitewe iruhande y'amazi. Gishorera imizi yaco iruhande y'uruzi. Nigishorera imizi yaco iruhande y'uruzi.
kitumva izuba iyo ryatse Haleluya. ariko kikamana itoto. Mbega izuba ni iki? Izuba ni ibibazo uri kuracamwo. Izuba ni inkuru mbi uri kuracamwo. Izuba niyo ngwara yanse gukira. Izuba ni uwo mwana yanse kuza. Izuba niyo mariage yanse. Ni uwo mugabo ataza, ni uwo mugore ataza. Iyo ni izuba. Haleluya. Ariko iryo zuba ntirishobora kubuza amashami gutotahara. Iryo zuba ntirishobora kubuza ivyamwa kwama. Kubera iki? Kubera imizi. Haleluya. Kubera imizi yagaze iri bien positionné. Hanyigisho izamu y'amasengesho muzoyumvize nzoshirako kuri application kuri WhatsApp. Amen. Kuri application nzoshirako izamu y'amasengesho kuye guhagarara muri position yawe y'amasengesho. Uno munsi bari umunsi wo kuvuga amasengesho. Haleluya. Uno munsi ndashaka gukangurira abantu bataye position, bavuye mu masengesho, babivuyemo bivamo kubera iki? Kubera byatevye, byatinze gushika. Ariko twasomye ngo imizi nayo yosazira mu ivu. Haleluya. Nayo yosazira mu ivu, igishitsi kigapfira mu ivu, ariko cegereye amazi. Ni gute wegera amazi? Hindura inyifato, hindura imvugo yawe, hindura ukubona ibintu, menya icyo wahamagariwe. Haleluya. Uje kwizamu. Navuze niyigisha kuba kwizamu. Uje kwizamu, umunyezamu acunga imisi yose. Acunga rimwe gusa, acunga imisi yose. Kubera iki? Kuko umwansi tusoma mwezi twasoma kare. Petero wa mbere 5:8. Umwansi tumve ngene Satani, umwansi wacu ari we ingene ameze. Ariko nigeze kumbwira ngo sese ngunda inyigisho bavuga Satani. Bari musuye kumuvuga ngo muramuha agaciro. Namubwiye nti ahubwo uri gukora ibyo ashaka nimumuvuge, mumwinyohe, ntumenye nuko ahari. Ariko turumva ngene Petero avuga ngaha. Petero 5:8. Mwirinde ibiboreza. Mwame mugavye. Umwansi wanyu niwe Satani. Umwansi wanyu niwe Satani. Agenda nk'intambwe yivuga arondera uwo arotsa. Navyo ngo aratonoma nk'intambwe, ngo azunguruka arondera uwo yorotsa. Nagabira yuko uri umukandida wo kurotswa na Satani. Kugira ushaka kumunesha ukwiye kuba maso. Niko yazubwiye, siko? Muwe maso, kwa maso no kuvuga iki? Guma kuri position yawe. Guma amasengesho yawe. Cyukuri no bashaka gukangurira abantu basenga ariko amasengesho adafise akanovera, adafise karite. Kubera iki? Kora amasengesho yuzuyemo imyidodombo. Navuze yuko urashaka kwidodomba birashaka gushika. Ariko biragira iki? Uravyuka kwera ijambo. Haleluya. Twasomye ngene umuntu umwe gusa yitwa Nehemiya yaraje, abantu bose bataye ivyizigiro, impuhwe zabomotse, umuryango wamaze gusha bawuturiye, ariko arababwira ati birashoboka. Amen. Avuga ati bizokunda. Kubera iki? Imana yacu iri mu ijuru. Bigoye bizokunda. Kweki witeze kuronka inyishu, kweki witeze kuronka igisubizo. Kubera iki? Kuko hari Imana mu ijuru. Benga baje murabibwira Satani. Satani namwe mwibuza. Satani ashaka kwibutsa yuko Imana yakuhevye, Imana nigukunda, ariko wamumwibutsa ati ndashaka ivyizigiro kuko ndi ari mu ijuru. Nageze kwigisha inyigisho nise ngo tout va bien. Ayizi nande bayikurikiye tout va bien. Tout va bien nigishe yuko nduvuga ngo tout va bien kwera vyose meze neza. Uvuga ngo tout va bien kubera ndiho ari ku ntebe y'ingaje. Haleluya. Urazi ko vyose bigana neza, nawe bitogenda nk'uko ushaka. Abantu benshi biteze yuko ivyo bashaka biba uko nyene, ariko rashana kubwira yuko ntuzokwa muronka ivyo ushaka. Murazi inkuru ya Shadraka, Meshaka, Abednego. Bavuze ngo turazi ko Imana yacu igira gute? Ishobora. Haleluya. Ishobora kudukiza, ariko nayo itodukiza ntituzofukamira ikigomana. Reka tubasome Daniel 3. Soma kuva ku murongo wa
inkuru murayizi, hari itegeko yuko hari igwamana ciwe muteza gufukamira. Bano basore baravuga bati ntidushobora gufukama, nta yindi mana dushobora gufukamira. Hera kuva mu murongo wa 14 cyangwa hera ku murongo wa 12 umanuka. Nuko rero hariho abayuda bamwe wahaye gutwara mu gihugu cy'i Babuloni. Ego. Shaduraka, Meshaki, Abudinego. Abo bagabo umwami ntibaruha bakubaha. Ego. Ntibasaba imana zawe kandi ntibasenze cya gishushanyo cy'izahabu wahagaritse. Nuko Nebukadineza araraka, arajingitwa, avuga ko bafata Shaduraka, Meshaki na Abudinego. Nuko babazana imbere y'umwami. Umvirize neza rero ngaho. Nebukadineza atangura kubabaza ati, mbega Shaduraka, Meshaki, Abudinego, mwabigize ibigirankana kudasaba imana zanje no kudasenga ico gishushanyo cy'izahabu nahagaritse? Ashaka kubyumvira bive mu kanwa kabo, yumve ko by'ukuri bavyanse, yumve ngene bamwishuye. Nuko rero nimwumva amajwi y'inzamba, imyironge, inanga, amakembe, imiduri, ibikoresho by'amajwi arengera n'ibindi by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kwikubita hasi mugasenga igishushanyo nakoze, bizoba ari vyiza. Ariko nimutagisenga muca mutererwa mu itanure ry'umuriro uhinda. Mbega imana yobakiza mu maboko yanje yoba iyihe? Haleluya. Ngo niyihe mana yobakiza amaboko yanje? Nabwira yuko Nebukadineza ni ishusho ya Satani. Ninde yoguha kano kazi kurarondera? Ninde yoguha uno mwana urondera? Ninde yoguha? Ndabwire Satani nta muntu atinya. Hari abantu bagaba bavuga ngo Satani arantinya ngo ko yarakijijwe. Nabwire ko Satani yubahutse Yesu Kristo. Yamubwiye gute? Muri Luka igice cya 4 ngo nimba uri umwana w'Imana mfukamira. Waje kwiyaza ibintu. Yesu Kristo ukamubwira ngo fukamira, ndaguwe ubutunzi n'ubwami n'ubwiza. Yesu ntiyavuze ngo ntazishoboye, ariko yamwishuye gute? Yamwishuye ngo handitse ngo. Haleluya. Handitse ngo. Nubwo yuko Satani arazi ijambo ry'Imana, ashobora gufatira mu ijambo ry'Imana, ariko ntashobora gutinya. Icyo ugiye kumenya ni ukumenya ngene wishura. Twumenya bishuye n'abasore. Umurongo wa 6. Verse 16. Shaduraka, Meshaki, Abudinego bishura umwami Nebukadineza bati, niturinda kugira icyo tukwishura kuri iryo jambo. Nidukeneye gutumanya tukwishura kuri iryo jambo. Asangwa ari uko bimeze, Imana yacu dusabye ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro uhinda. Haleluya. Mbiriza, Imana yacu igira gute? Igira gute? Turi kumwe, igira gute arimo turi kumwe. Mwikawusha imvura ntacu, sivyo? Imana yacu igira gute? Ndabumva. Ishobora kudukiza. Ikibazo kihari no munsi mu ishengero, abana b'Imana bavuga ngo ishobora. Abana bavuga ngo Imana yacu itegerezwa. Niyo byapfiriye. Nagenda yuko umaze kuvuga ngo itegerezwa, ishobora kucubirekera ico. Kuko wagize ubwibone. Nashaka twumve ko Imana yacu idategerezwa. Imana yacu irashobora. Umukobwa nkanje itegerezwa kuba umupoka. Dushobora kuba Imana itegerezwa kuko Imana iri souverain. Souverain no kuba yuko ikora ibyishatse, byari bishatse, nta wumba ihariraranye ni wumba n'umubumvyi ngo kubera ikiwangize gutya. Kubera agira ibyishatse. Sivyo? Twarize ngaha nabereka n'amasezerano y'Imana ishobora kuyasinyura. Murabizi? Naberetse yuko witwa Elisa, Eli umuherezi, abana biwe bakoze amagafe. Imana ivuga ngo nari navuze ngo
wewe n'umuryango wawe muzoronka umugisha ariko biragahera. Mana urabesha. Imana nishobora kubesha kuko Imana yamyeho bega ibesha parapora kwa. Kana babwira ibintu by'abantu bakuze rero sivyo tuganire nk'abantu bakuze. Imana ibesha parapora kwa, yobesha parapora à la loi. Iyo tegeko nayo ninde yishizeho? Ninde yashizeho itegeko? Amategeko yashizeho yose muri Bibiliya ntahagaze ku Mana, ntaraba Imana, araba twebwe. Mwe muravyumva? Wamusovuze gutya, ndabizi wavuze ko nabimenye utaravuka. Siyo unyibutsa ibyo mvuga ndabizi, ariko ndagusaba guca bugufi. Gusa ndakundanye abasore vraiment. Imana yacu irashobora kudukiza, bandanya. Irashobora kudukiza mu 17 bandanya. Ntiyobora kudukiza mu kuboko kwawe mwana. Niyo Haleluya. Ndakunda ngangene bavuze. Ndashaka mutahure. Ndakunda kwimba mu ijambo. Amen. Bavuze iki 17. Imana yacu irashobora kududelivra, kudukura mu muriro. Ngo ariko niyobora kudukura mu kiganza cyawe. Ariko naho bitoba bityo. Haleluya. Kenshi nigishije ibintu ni gake ndo nka amen. Naho bitoba bityo. Ninde muntu ashobora kuja imbere y'Imana avuga ati Mana nawe utobikora? Umuntu asenga gutyo namubwire yuko urakuze mu mpemu, urakuze mu mwuka. Amasengesho y'abana ni maze cyashavura cyandira cyanda kurega. Abana abasabana ngaha murabizi, abana bagomba ko araregana umwanya wose. No musi mugitondo zindutse senga mbwira yanse kubwira pardon. None ikibazo kiri yatakubwiye pardon. Shaka pardone. Yanwaye umwana mu igisuguti wamusaba kana. Sitaguha. Nikustera yuko ugiye imbere y'Imana urasaba ariko ntutegereza gutegeka Imana. Uravuga uti Imana nimba ubona ko bikwiye ko ndabironka. Nimba ubona ko igihe ari iki. Nimba atari iki naho ndasavye ubuntu bwawe. Ushoboze kurindira isaya. Ko navyo ndaremvye Mana, ndasavye inkomezi. Menerazi yuko iyo uremvye cyangwa urushe Imana irubika umarayika kugukomeza. Ndabizi. Ndarabizi. Nde muntu twabonye muri biya bishikira. Yesu yarasenze. Avuga ati aho bigeze. Ndazi ko naje gucungura inosi. Mugufa. Kubambwa, kwambara ubusa, kwambara amahwa, gukubitwa. Ije canzanye ndabizi igihe wabitegura twari kumwe. Ariko bishobotse. Yatanga gusenga avuga ngo uri Imana ishobora byose. Biko muri Luka 22, Luka 22. Uri Imana ishobora byose. Verse 40-41. Hagati ariko bishobotse kino gikombe kigire gute? Bisigura ngo bishobotse ucungura isi mu buryo ntazi. Wewe urashaka kurema no muri zero, inyuma ya zero irakora. No n'inyuma ya zero urakora. Cinzira mu buryo ntazi, ucungura isi. Jewe Yesu nigendere mu ijuru. Navuze ubutuma Kameme, narakijije abantu, narazuye Lazaro, narakijije naguze bitanga impumi zarabonye. Kameme reka ngende. Ariko Imana ishimwe, Yesu ko haruguru gato muri Luka muri Mariko 14 hova ko Yesu yasenganye ubwoba, asubwoba, ababara, ari triste. Ariko icyo nkunda isengesho rya Yesu ryarangiye neza. Haleluya. Yazanga ati ndashaka ucungura isi ariko nibibe uko je nshaka ariko uko ushaka. Haleluya. Muri Luka 22 nigeze kwigisha inyigisho nise ariko. Vuguti ariko ni abantu bakuze. Kwego abantu bakuze sivyo uravuga imyaka. Sivyo? Kuko mu Baheburayo haba ngo mwari ngo mwaramukwiye kuba bigisha mbwa muracara abana mushaka amata. Abakorino nabo Paulo abandika avuga ati sishaka kuba ingeze abantu bakuze.
zishobora kuba iy'abandi abantu bakuze kuko muracyari abana. Imana ishimwe. Ariko abantu bakuze barazi yuko Imana ni Imana. Haleluya. Imana iri souverain, Imana ikora ibyo ishatse, irugara bimwe, ikugurura ibindi, ikakubwira impuhwe. Ineza yayo yama iyo idashira. Imana ishimwe. Imana nishaka umuntu aza kuyitegeka ngutegerezwa. Haleluya. Imana ishimwe. Icyo kintu kirakomeye gose ko ndababwiye yuko amasengesho aroroha cyane iyo witeze kwakira ubushake bw'Imana. Nicyo gituma rero yuko urasenga, urabwira Imana ati Imana ndashaka bino ariko ivyo ushaka. Igihe Yesu yavuga ngo ariko bibuka ushaka muri Luka 22, ariko nibuka ushaka yavuga gute? Ngo haciye haboneka inde? Umumarayika aje gukora iki? Pio. Ntako aravyemeye ko navuga. Turabe muri Luka. Umumarayika aje gukora iki? Kumuha ingomezi. Haleluya. Murongo wa 42 43 42 42 Luc 22 42 à 43. Harakomeye gose. Jaramindi ubuzima bwanje. Imana ishimwe. Data asangwa ubigomba kura iki gikombe kindengane ariko ntibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba. Haleluya. Bandanya 43. Umumarayika aramwiyereka avuye mu ijuru amutera intege. Ndakunda mu Gifaransa kuko 43 nitangura ngo umumarayika. Mu Gifaransa tangura ngo alors. Vuguti alors. Kubera ivyo avuze. Kubera iryo sengesho. Kubera ngene arangije isengesho. Alors. Namanigisha ni kugira alors ize bivana n'ivyo avuze imbere. Bivana n'inyifato yawe. Hari isengesho uvuga hakataba alors. Alors ni aje imbere yaje avuga ati bibuka ushaka nibuko jewe nshaka. Haciye haza umumarayika yaparesa hehe mwijuru aje gukora iki? Pour le fortifier. Aje kumushoboza apana kubivamwo ariko kubigumamwo. Zini nyigisho zigumye rero. Hari amasengesho ushobora gusenga hakaza umumarayika kugucira inzira kugira ubivemo. Ariko hari masengesho haza umumarayika wo kukugarana ubigumemo. Vuguti amen. Hariho umuriro ucamwo udakwiye kuvamwo utarasha. Hari imikate ibishe udashobora kuyirya kubera itarasha. Ukabona umukate ugasanga ifarine kiracajejeta. Subizamo. Amen. Anira amabuye no muzi. Ndabwire hariho temperature utayishikanye udashobora gushikanya ibyo Imana yateguye. Hariho temperature Imana yategura. Nico gituma umuzi urashobora kuguma mu ivu gateba ariko ukeneye kuba ku mazi, kwegera amazi, ukeneye kuba amashimwe. Ndakoze ikibazo mbega amasengesho yawe hariho amashimwe. Haciye iminsi ishika nk'itatu hari umudamu ari ino w'umunyamahanga yambaje ati ndakwinginze umbwire ntazi n'ikirundi yuvuze akantu mu Gifaransa. Ndakwinginze umbarire ngene usenga wewe mu gitondo. Ni akendo nk'ibibazo nk'ivyo. Ndamubwira ni masengesho yanje 90% ni n'amashimwe, adoration. Umwanya munini ndawumara apana kuririmba gusa ahubwo kuvuga Imana ubunini bwayo. Natahuye yuko iyo uravuga Imana mudapfana ikiguha, mupfana iciri. Nasanze ushushira mu ngiro Zaburi 22 mu Kirundi n'umurongo wa 3, mu Gifaransa umurongo wa 4 ngo uhoraho gira gute avyagira mu mashimwe. Nasanze amashimwe iyo urashima Imana utiteze ko utegerezwa ariko ushobora. Haleluya. Utegerezwa ahubwo urashobora ariko ukavuga uti nawe bitobuko nzo gushima. Iyo uvuze amasengesho nkayo
uri kubaka intebe. Amen. Intebe apana iyo mwicayeko, fauteuil, trône. Imana ikiza ikavyagira mu buzima bwawe, izikavyagira muri business yawe, izikavyagira muri ministere yawe. Ivyo birimo vyose amashimwe niyakwega presence y'Imana. Amashimwe atuma bidashoboka bishoboka. Amashimwe atuma ibyari bicuramye bicaruruka byose. Amashimwe atuma ibigoramye bihagarara neza. Amashimwe amanura umumarayika wa ndiho. Haleluya. Amanura umumarayika wa ndiho agakora ivyo we washaka gukora. Haleluya. Haleluya. Muhindura amasengesho, musenge ubudasiba. Thessaloniciens 5:17, Abitesalonika wa mbere 5:17, ngo musenge ubudasiba, mutange amashimwe. Abayiburayo 13:15, Hébreux 13:15, ngo mutange kimaze amashimwe, rendez grâce continuellement, mudahagarika. Ngo nukuvuga iminwa yatura izina ry'Imana. Kitu ya kabiri turangiza sanga. Turangiza pe deuxième kitu. That's 5 minutes. Okay. Ndista. Imana ishimwe. Haleluya. Nataka mumbe yuko ikigoni cyo cyambere ufise cyo kunesha Satani n'amashimwe. Amen. Hari abantu bakora kumbara ngo mutubwira amashimwe, wewe nuko ufise ibyo ushima. Bojera cyo cyashima. Bojera nje mfise ingorane gusa. Fisibazo gusa. Umbiliza amashimwe mvuga ni adoration. Adoration ni agaze kuvyo ufise. Adoration ni agaze kuvyo ufise. Adoration ni agaze kucyo ndiho ari. Oh! Yes, mvugo musenga gute? Data wa twese uri mu ijuru, iki izina ryawe. Ha! Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié bisigura iki mu Kirundi? Apana ninahaze uko bisiguye muri Kirundi. Oya. Apana ninahaze. Lishigwe ku ruhande. Sanctifié bisigura ngo ushira ku ruhande izina ry'Imana. Izina ry'Imana ni iki? Abantu bakunda Jehova Jire gusa. Imana itanga. Ariko Imana ni Adonai. Hey! Imana ni Adonai. Ikora ibyo ishatse. Idara ni Elohim. Oh! Ko mutamu amazina y'Imana. Muraza amazina y'Imana. Imana ni Rohi, umwungere wawe. Haleluya. Haleluya. Imana ni El Shaddai. Imana ni Shama. Ari pesa. Haleluya. Ndabwire ikintu kinezera Imana. Wamushima ivyo yaguhaye ni vyiza. Ariko amasengesho yawe n'amashimo yawe ntagarukire ku vyo yaguhaye gusa. Ugere ku ntambwe ikurikira. Intambwe y'abakuze. Haleluya. Intambwe y'ababona ndiho. Ndabwire hari amasengesho usenga akora ku mutima ndiho kubera iki? Parce que uri différent n'abandi. Bajya abahungu batatu tuje gusoma. Abasore batatu b'Abaheburayo mu bantu ibihumbi mu gisagara cyose bafukamye babona ubusore butatu buhagaze. Uwo muntu ninde? Daniel. Barafukama bose wagoma hagaze hagati sishobora. Haleluya. Gufukamira ikintu kigoma bisigura yuko nimba ushaka kwatira attention y'Imana. Haleluya. Ndashaka kwatira attention y'Imana. Ndashaka gusukura, ndavuga gusukura imigenderanire yawe na ndiho. Nimba ushaka kuba udasanzwe imbere ya ndiho, itandukanye n'ikivunga, itandukanye n'abantu bandi. La majorité y'abantu bari mu mubiri mupana ibyo aguha. Abantu bakunda Imana urukundo rw'inkoko. Urukundo rw'inkoko. Ejo bundi hari umuntu yaje muhira araduha inkoko apanikiye umutwe nzima. Iyo nkoko iri muhira iboshe abana barayikunda. Iyo nkoko ni nziza. Bukeye iyo nkoko yisanze iri mu kusahani. Umwana wanje Shima arambaza, papa kweki wayishe? Namubwira kweki wayiriye nawe?
acarambaza ngo papa urakunda inkoko caramucokoza ntayo nkunda kuko nayikunda sinayikwiga cawiyumvira iyo nkoko uriko urayigaburira ugahamagara veterineri ukayigaburira neza ukayiproteje ukayubakira akazu ikavuga ngo data uje arankunda hanyuma data uje aje kwifata n'imbugita kumbe byari ivyo kumbe wankundira ivyo tatwereka ikintu kimwe ntushobora gukunda imana ijambo ry'Imana rivuga ngo dukunde imana n'ubwenge bwacu n'ivyimviro byacu n'inkomezi zacu zose. Haleluya, haleluya. Nuvuga yuko agaciro kacu tugashira hasi tugashira agaciro k'Imana hejuru. Nico gituma nubwo wowe ushonje, nubwo waraye inzara, nubwo atanakimwe waronse, Imana iguma ari El Shaddai, Imana iguma ari Elohim, Imana iguma ari Adonai, Imana iguma ari Chikanu, iguma ari Shama, iguma ari Jaire. Nubwo bogura kuva kwa bantu bose bavuga ati nibihindura icuri nk'ibitahura haci imyaka 11 mu 2009 nacange nashobora kuba nananiwe kuri loyer ntazi ngene mfungura ngacangenda mu gitondo saa 9 saa 10 nkagenda hanze nkaya Imana ziriya nyenyeri waremye urambaye kuri ya kwezi waremye ushimwe nanabaye musazi ahubwo ubusazi bwarantabaye. Uriya muntu n'umuntu nyabaki aza kunshima ku nyenyeri n'izuba n'ibiti n'ibintu byose naremye ashonje. Kubera iki? Yahishuriwe yuko ubuzima bwiwe bwose buhagaze kuri ndiho. Haleluya. Kuco yaremwe ibyo yaremye byose akwiye amashimwe. Mu kurangiza rero nashaka kubabwira yuko ino nyigisho yise umuzi w'amasengesho. Hari imizi ngaha amasengesho yazivye atakivoma amazi. Nuvuga yuko ibintu byo kwihebura, kwidodomba, gukekeranya ubihagarike. Uvuga uti ndashaka gusenga, ndashaka kuvoma, ndashaka kuba hafi y'amazi. Haleluya. Dawudi avuga ngo muri Zaburi 34 umurongo wa mbere, Psalm 34 verset 1, ngo amashimwe azokwama mu kanwa kanje. Azokwama mu kanwa kanje. Ugiye imbere y'Imana, Imana ishaka kubona amashimwe, ishaka kubona ko wizera kwishoboye kubikora. Ariko nawe tobikora iguma y'Imana. Udashaka gushima kuvyo ufise, kuvyo ukora cyangwa ko ari bibi, shima Imana kuciri ko nibihinduka. Umuntu umushima nimba umuntu wamusuzugura, hama arose promotion arose akazi keza, utaje kubwira ko wa grave ko arose promotion. Avyo muzi none yaronse akazi utanga kumutwengera utaramutwengera, utanga kwandika message utanga kwereka opportunity. Ariko arazi yuko atararonka akazi waramugaya waramusuzugura. Ashaka yuko ndiho ashaka kumwemera apana kuvyaguha kwera icari. Kuko nabara kumenya icari ukamushima ku cari nawe haleluya azoza arabe ivyubuze. Haleluya. Hari ibintu ndi hazokora mu buzima bwawe atari ko bimusavye kuko akoze ku mutima wiwe. Niba akora ku mutima wiwe niwe haza umutima wiwe nazo haza umutima wawe. Niwa munezereza nazo kunezereza, niwa muhesha icubahiro nazo kuhesha icubahiro. Tubwire imigenderanire haleluya, duce bugufi twemere ndiho hamena, twemwemere ko ari ubuna ashobora vyose ariko akora ivyo ashatse. Dusenge imisi yose. Gusenga imisi yose nibikwiye. Dusenge imisi yose amasengesho yuzuye nk'amashimwe no kuvuga ubunini bw'Imana. Uruzuba ruzokwaka ntuzomenye ko rwatse. Hazoba krize mu gihugu ariko uzo gumutotahaye hari krize. Ari abantu benshi bashize intahe yuko batagendera kuri ekonomi y'igihugu, bagendera kuri ekonomi yo mwijuru. Kuko twebwe turabo kwisi bwawe iwacu si kwisi, iwacu ni mwijuru. Turaba pèlerin, turabagenda ariko tudepanda. Ambasaderi wa Amerika, abanyamerika bakora ngaha muri ambassade, umushahara wawo ntuva muri Berbe uva muri Amerika. Sivyo habaye ikonje muri Amerika bacagira ikonje. Habaye ikibazo financier muri Amerika bashobora no kugara kubera badepanda hariya. Natwe tudepanda ngaha. Abantu bandinje kagende muri Canada kuko ngaha nakigenda abakozi b'Imana. Akigenda kuvuga iki? Daba ekonomi yo mu iki gihugu.
ndakoze none udepana ko ekonomi mu Burundi. Nimba udepana ko mu Burundi uzoguma udepana ko mu Burundi. Nimba udepana mu yo mwijuru uzoguma udepana mu mwijuru. Ariko gutotahara bisaba kuba hafi y'amazi, umuzi wawe ariyo masengesho uguma uvoma, ndiho abahezagire. Haleluya. Kadusenge turangiza dusenga. Nagadusenge umuntu wese yumva ko ashaka kugirirwa ubuntu, navuze ko ashaka gukiza baza kuraba piyo bamwegere, ahubwo tudashaka kugakiza, atagikiza ntibishoboka, sivyo? Ariko dusenge tuvuga turakeneye ubuntu bwo gushobora gusenga iminsi yose tutidodoma. Amen. Uzosenga nuko meze neza gusa, uzosenga kubera ushaka ubuzima bwandiho buze muri wewe. Ushaka ko dusenga ahaguruke. Mana ndagushima kuri amajambo twumvise adasanzwe. Ndagushima mpwemu yera ko utwigishije ko utahari bidashoboka, niho dushoboza. Nta numwe yoshobora kwiyemeza gusenga atidodomba atari uko wewe umushoboje. Turashaka inkomezi zawe. Ndasengeye umuntu wese hagurutse, ndasengeye na jewe nyene, ndasengeye na kuri radio, nawe kuri internet, aho bari hose udushoboze, uduhe inkomezi mu izina rya Yesu. Inkomezi zawe kuri yamanutse umunsi wa Pentecost, kuri yarungitse umarayika arashoboza, arakomeza. Yesu turungikira umarayika wawe adushoboze, adukomeze, nta numwe vyishoboza. Mana ndagushima kuri Imana nziza, ino jambo riba imbuto mu mitima yacu, ize yama ivyama, dutotahare n'igihe cy'ubugaragwa, n'igihe cy'uruzuba, tugira ubuzima, icyubahiro cyose kibi cyawe. Ndasenga Imana umuntu wese ari umuntu ariko arumviriza kuri radio agwaye, ari mu bitaro, ndasenza ndagushima Imana kugiye kumukurayo, ndashima ko avuyeyo. Ndagushima Imana kuri ya mwana agwaye otite ugutwi, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima ko umukijije, icyubahiro n'ubuganza ibi byawe ubu nibyo bidashira, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.